Haracakibazo. Kibazo? Kibazo cyane. Shambona nguma wikunze ukuntu mbona utari kuravuga ni kubera. Shaka mvugane nawe. Aho uzomuvuga? Reka noneho no kunasama cyane. Niyo gusamaza. Reka se ni ubyumva. Reka kundenza ukwawe. Niyo kurenza ukwawe. Tubari mu nzu tukicara. Rina sheri turabakera. Sheri, umenye ko ndagukunda. Sa? Umenye ko ndagukunda. Igitiki. Ndagukunda. Sheri ndagukunda. Bivuze iki? Okay. Sheri. Kete ko nambiko mbere. Bice kwicara impande yawe. Naye nkusamaza. Okay. Sheri ibyo basi tubireke. Umeze neza kwanza. Iyo nabera neza wangu. Okay, byo ndabizi ko bitahuze. Okay, Sheri. Hari ikintu namwe niyumvira. Sinzi ko umwanya twavugana. Amanya kwisi. Namuseye kuja kuza. Sheri. Amasaha ndabona ko agiye ariko ndagusabye umwanya tuvugane. Nanjye n'akazi kanje. Umwanya yo wowe n'akazi kanje. We no gusumbisha akazi kiwaje. Akazi kakugaburira. Sheri. Okay. Ntakibazo Sheri. Tegereje ukazi. Sawa. Tegereje ukazi. Sindiko ndabitaho. Ariko ntacyo ndazi ko uzabikora kandi bizogenda neza. Wishaka ndugu. Salama. Salama. Umeze neza? Ndashima. Yego. Ndashima. Siku nyingi kabisa. Aje sana. Nanya telefone na nayisize ngaha. Asha nanje na kigendo rero kwa grafre kwe. Kabati wapi? Ngoma ninjira kwe. Yive. Ani wewe. Jeni chewe kwe ndashima. Madame gute? Madame ni sawa. Zacu babizi kwe. Yego. Ndashima kwe. Sha naenda ukumbuye. Kiranje byaye. Bona urahebana sana. Amani simebana fema n'umwanya. Kazi madame ko bari ku kazi. Ibintu biragoye. Oya hajya madame wa Vrema ni sawa. Tena unjya mugore wa arakerebtsemo. Manje madame anankunda Vrema. Yego. Gaya. Ndabishimira. Oya Vrema hajya rero ndakubwira. Haya gutwara umugore ugasanga murakundana ni byiza cyane. Kuko usanga ari amahoro mu rugo. Namahoro kuri n'ubuzima bwa Vrema no shimira Imana. Hama nibaza ko akomeye ibintu ari arakomeye cyane ndabakumbuye mbe madame ari. Madame? Madame ari ku kazi. Isi yose ari ku kazi. Ujyani none ntubizi wowe nawe ntumbwiye ko agiye ku kazi. Naje yagiye ku kazi. Nakundi nizere ko umunsi umwe uzazanga ari haye. Yego uzoze mu weekend. Mu weekend bari ngaha kenshi ntakunda kugera. Gusa ngenda mukumbuye byatugane kumwe. Oya nzomubwira umunsi umwe. Nzomubwira ategura umwanya azo nawe rero ndakubwira ucuza ucamo yaga. Grand frère rero cyakishanye ngasi n'ikindi. Uribuka amajambo nigeze kubarira uje kunda muhira kumwe na madame amajambo. Ndenda yibuka. Uribuka ko mbwiye ko mugwi w'amahoro. N'amahoro cyane. Agusada koroshewe.
ivyo iminwa y'abantu bambarira zishobora kubitahura gusa ibitari bike namaze kubimenya maze kubamo akanimba ati nubwo wanyina amahoro gusa ibitari bike nabimenya wewe warambwiye ko umugore wawe mubanye nk'aho ari muri Edeni umufitiye urukundo rurenze ndamukunda cyane urashobora kubona nko kumenga murakundanye vyatari ukabona kumenga muri Edeni ukabona kumenga muri ahantu heza cane gusa we ntavyishimiye akubona mu nk'idayimoni gusa we ntishobora kubitahura urashobora kumukunda gusa we ntagukunze je madamu wanje arambara ndabizi je madamu wanje ndamukunda nukuri kandi naco mbona vrema umugore wanje cotuma nabo bakubwira ivyo kwanza babikura nawe uca hirya no hino ciwe numvise ati umugore wawe hari uwamubonye asohotse muri hoteli uravyumva vrema ukunda umugore ugakunda utagukunze ndakunda kuki utuye urya mugore ndakura abakobwa ni benshi uri grand frère sine kubona ubayeho nabi ivyo mbwira ndabitahura kandi ndavyumva ariko je madamu wanje ndamukunda wewe uri mwene wacu turavukana no kuvuga ni wari ukwiye ahubwo kumpa inguvu zo kugira ngo ngire inguvu zo gukunda umudamu wanje je nta wundi mugore numva twohuza no kwishima nkuko nishimye ndi kumwe na mimi sinumva ko hari undi mugore je twobana numva ko noba nishimye nkuko nishimye nkuko ndi kumwe na mimi vy'ukuri mimi ndamukunda cyane kuko twaranasezeranye rero je kuba twarasezeranye na mimi ntitwasezeranye kugira ngo dusambure ariko twasezeranye kugira ngo dukomeze urugo rwacu tuvyare turondoke hajya urugo rwabera ntiruburamo ibigeragezo nico gituma ivyo bidashobora kunca intege sishobora gucibwa intege n'ivyo mbona biriko biramwo kuko ino umwanya n'umwanya bigahera jewe ivyo onye nta n'agaciro numva nobiha cane uretse ko nitayeho umudamu wanje kuko ndiko mparanira agateka k'umuryango wanje nakare urazi neza yuko turi babiri twarongoye kugira ngo tugwize umuryango none gashaye ntangoye gusambura uno munsi wumva bizohava birangirira he uri grand frère ndagukunda kandi ndakubaha sinkeneye kubona ubabaye je ndi mutoyi wawe ndakura ingene wanavye ubwa mbere wari umuntu avyibushe kuba nonze ntibivuze ko noca nsambura ibi n'ibihe kandi ibihe bikura ibindi ibihe bibi birahaba hakaza vyiza kandi ikindi inyuma y'ibigeragezo haza inyishu yewe nukuri jewe nta hantu na hamwe numva nobihera kumva ko je nosambura urugo ngo biraza n'uwundi mugore umugore nawe nimba ari ibibazo ateza mu rugo bizohera azohinduka nzomusengera bizogenda neza wegenda uba amahoro abo bakubwira ivyo nabo baguca intege ntusuye kubumviriza nimba ari bitariko biragenda neza uri ngaho kugira ngo usenge nimba ari ivyishimo ukeneye genda usenge kandi nanje ubwanje ndasenga imana izobigenza neza mimi azohinduka yive we neza mimi azohinduka n'ibibazo anifuza ko tuzogenda tugatemberera hamwe twakuriye
iguraza y'abagenzi badutwaye hafi hariya bugingo twari imfuvyi mu nkomero tuzogenda nta kibazo je ntavyifuza kuza kuramutsa batubaye hafi bazi hari n'abatubereye nk'abavyeyi vyumvira vyiza tugiye kubaramutsa dutuwe n'abagore bacu bizogenda neza cyane tuzobivugana urabona ko wari no mu ibura ry'ibitoro ntihatari ariko bizogenda neza twizeye ko bigiye kuboneka navyone mu byo dusengera navyone tuvyibuke kubisengera kugira ngo ibitoro biboneke yego yive oya ndazi bizogenda neza igikuru dusenga imana imana niyo yo kugira gute yo kubigenza neza twe ntacyo twokwishobotse aya yego rero sinzi yuko ukiri ngaho adakora aya masaha agiye naje umugabo ava ku kazi ingenge sinongera madamu wawe ndamuramutse tuvuga ko baramusa vyavyiza umerekeje sawa nta kibazo yego yive Tracy, iri kumanda iri hehe? Yenga kashi. Sa subiramo ibi ni ibintu ndiko ndabona Tracy ibi ni ibintu ndiko ndabona nivyo nye ariko mukunda kubaza umwanya wose televiziyo ashobora gukora akazi wicengaho wewe uri Nama ndamubwira kora. umviriza wa mukobwa wawe ndakubwiye niba utubaha Tracy guhera ejo zasubire kubona ngaha ndi gukora ibintu vyo ngaha ndakwihanije simenga ayo matwi yawe ntiyumva ndabikubwiye biza we mukobwa nawe ushaka kuba nk'umwamikazi muri no rugo ndakwihanije guhera ejo urabona ingene hasigaye hasa asasa uryama akorope Erega natetse nanogize ivyombo. None? Neje ndi umukozi wo. Wibonye ibere? Ndi umukozi wo ngaha. Wibonye ibere uri kurampangara jewe. Gasigaye nkishima. Uragenda utira abo bagenzi bawe baguhenze. ndabona n'amasaha aragiye musingira ntatonda ku kazi Chérie 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 ni sawa Chérie kutita meze neza karibu tuvugane nenda gukeneye Chérie kumengura meze neza wabisomye muganga ko je ntameze neza uri muganga wambwiye niwe misi yose ugumura umuntu wigiriwe mu maso kubera iki nanushaki iki turatwinga aho twengera umuyaga Chérie okay ntacyo byo tubireke Chérie nenda guhamara kugira tuyage ndafite ikibazo ushaka ko tuyaga ikibazo yego uyaga na jewe Chérie hari ikibazo maze iminsi ndiko ndiyumvira icyo kibazo si kindi ni ikibazo cerekeranye n'akazi sa yego yemwe basha nararamze ngo mbona ikibazo ciki ni ikibazo c'akazi
cyakazi ariko nicyo cyatumye nkura mu gitanda jewe umpamagara nk'umuntu umenga inzira ahiye ushaka ndagufasha ikibazo cy'akazi sheri okay ushaka ndagufasha iki none sheri shaka tuyage ingene je nshobora kuronka akazi ndashaka twige ingene ubuzima bwobandanya mu rugo ibintu bimeze neza nubu bakubwiye ngo bwarahagaze oya ubuzima burabandanya ariko naje ndikunda kora byorohera cyane ego ariko kabasha naraje ngo nduhire muri runo rugo shiri uruhishijwe jewe nkuri yondi nari nzi ngo ni ikindi kibazo kibaye ngo mama ngo vya bibazo sinazi ko ari uburofa nk'uko ni jewe je ndi umugore ishobora kugufasha ukuntu ushobora kuronka akazi ari umugabo okay sheri hari nenda kwambara kugira ngo dufashanye ariko nta kibazo okay ibintu bimeze neza ndazi nta kibazo nkugira ikibazo nakantu gusa nagomba kudufashanya ariko ntaco nzovyikemurira sawa shenda gukunda si ngomba yuko ubabara genda wiryamire sawa nyamara ibintu birashobora kuba yarahindutse bigeze hino hose gushika yatagishaka no kunyumviriza zishobora gutahura ibintu abo bari abantu bamuja mu matwi oya frere ariko naje kumbure bizohera harya ngo iyo imvura igiye kurangira bigiye guhita karaca twarukana na kera deja niyo mpamvu ngiye kumuraba ikibazo we turaza kuvugana ibitabo bamaze kwishirako ibisigaye n'ibisaza sibyo none my brother yeah see coming bro kabisa kirigite gamuti safi mutamo wanje umeze gute safi iminsi myinshi cyane sinzi ingene umutima unkubise ati nze kukuraba uko nukuri cyane kwe je ndakumbuye utazi nanje none wowe ndabona urugo mu rugo ni heza warahinduye ibintu amarangi mpindura yawe mbonasha ubonye ibitaye z'ikibazo na madamu ndabona umengo ni yahuye ibintu sawa vraiment mu bintu nari narasengeye ibi byarimo gavu kimwe mbona cyahindutse cyane nuko mbona umengo wasubiye inyuma cyane none uko kare wawe uri umuntu w'umukobwa ubyibushe usa neza usigaye umeze uko ni kubiri ubuzima reka kuba mwitwaza ubuzima twese ubuzima buragoye ego n'ubuzima urabona kamene ibintu nk'ibi byo ngaha aha byarankosomyemo aha njyamye imitwaro numva ariko uguma inzu noyikora gute Ico nico vraiment ndacumva iyo umuntu ari mu bibazo byo kubaka inzu usanga ibi bintu noneho byanyu biranazinye urana ama plafond Dubai n'ibitiza mbona mu rugo nyatarimo none bosa makuru imisisi no kuri ndashima ahubwo karibu tuyaga nta kibazo kandaje nitwiza ukabosi wa nubwo turiko turagaza ngo umengo nturi normale umengo uracafi ufise ubuntu bw'ubwigigi mu maso ufise ikibazo nyabaki muhungu ahubwo uje nawe ari mu migambi yo kugutelefona aho mbeje nsanga impwemu yo wanje niyo wawe
birahuye. Ahubwo Imana irakora ibitangaza. Yego. Ahubwo merci sana kutarinze uronona mindset. Kuko je naje navuga ati no mugenzi wanje nahora nkumbuye. Asigaye ari mu biki? Asigaye afise ikibazo nyabandi. Nukuvuga yuko jena ni migambi yo guhamagara kugira ngo urabona ko uri umugenzi. Tuyaga byinshi cyane. Tuyaga byinshi kandi wo ku mutima. Yego. Nishiye tuma uwe atakina kimwe no kugenda nirengagiza kubaye. Urabona hareze iminsi tutabonana, umva nari naraguze nyine narafatiye. Nukuvuga yuko je ndafise ikibazo. Ikibazo? Kunza atacuruze ngaha muhira ufise umugore mwiza, ufise umuryango mwiza, ufise amahera, none wowe ufise ikibazo nyabaki kunzi yuko atakintu kigustressa mu mutwe wawe kuva kera dusangira none ubu wogira ibibazo. Ufise umugore mwiza. Ndamubona ndamuzi urabizi. Yego. Kandi amafaranga ndayafise. Cyane cyane. Nukuvuga bigaragara mu rugo atacunguze. Arivyo bonesha amaso. Biranaboneka inzu yarahindutse mbona ibintu byose mu nzu asigaye ari neza none ikibazo wowe ufise muri uno mwanya ku kazi bakwirukana. Igico cyo ndakiza. No kuba ufise umugore mwiza ibintu byose ari byiza none gute wumbwira ikibazo ufise nyabaki ngaha mu nzu umugore arakora buri kimwe ngaha mu nzu nta kibuzi none ufise ikibazo nyabaki. Nukuvuga je ikibazo mfise urabona yuko atakazi mfise. Nukuvuga rero aha ni ikibazo. Hajya iyo ufise umugore afise akazi nawe uri umugabo atakazi ufise bari ikibazo. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga impamvu nyabaki ufise umugore ngo afise akazi nawe atakazi ufise ngo abari ikibazo? Netre ni ikibazo. None uribagiye ko mu rugo bavuga yuko umwe wese bazosangira akabisi n'agahiye. Icyo umwe adafise undi ashobora kukimuronsa. Netre wowe kubizi niwo wanje siko bizi. Nico gituma nariko ndiyumvira guhamagara kugira ngo uze tuyage kumbure nk'umugenzi wanje ushobora kumufasha byinshi ukamanura tugahanurana. Nico gituma niyumviriye ko tushobora kubona uyu munsi. Nukuvuga jongeze ku rugero rw'uko rimwe na rimwe ashobora kumva yuko n'umugore vraiment notandukana nawe. What? Wogira iki? Notandukana nawe. Wowe nzi nyene uramaze kumva yuko ujya mugore wa mutandukana. Hari kibazo nyabaki yaho uvuga ko mutandukana n'umugore. Sindikunda gutaha. Netre. Jewe aho ubona ndafise byinshi mu nzu. Amafaranga arahari ariko byinshi biri mu biganza by'umugore. Ikibazo kiriye yaho uvuga ko utandukana n'umugore wumva ko byinshi biri muri ino nzu ari biri mu biganza by'umugore. Ikibazo ahantu kiri. Bro, sorry. Imagine umaze kunyumvira icyo kibazo. Umugore niyamara kugenda agatekera utwiyiwe akava ngaha byose agatwara ibyo yagiye aguze muri ino nzu. Ndabizi ko atakaza ufise ariko akazi gafise umugore akabitekera akagutana ino nzu. Deja nino nzu ashobora gusiga ayibomoye kuko niwe yayubatse deja birumvikana. So birumvikana ko ni bikaba nkavyo niwe yubatse ko je nta kazi mfise. Ariko jewe impamvu nico gituma nagwamaye kugira ngo ugire icyo mfashije. Jewe uri umuntu wese duhuye anyitimbwa. Anyita ko ndi umugabo w'imbwa. Nta yindi nkuru ndonka atari yo kumbwira ko umugore wanje yirirwa muri hotel ubasigara umusambanyi. Ubu nta muntu n'umwe atazi neza yuko James umugore w'umusambanyi kazi. Icyo si n'ikintu ntashobora gutahura. Petit frère Yves muraza ko muzi. Ndamuzi umutonyi wa ndamuzi n'ujya no muyoberwa gute. Ujya anyi yarigeze kuza ngaha arambwira kandi ndabona ko abuza amahoro kubera jewe. Arambwira ati vraiment gerageza ukuri uyu mugore. Ariko Monsieur cy'umugore wanje naho bamuvuga ko amajambo ameze gute je ndamukunda.
ndamukunda kandi cyane nico gituma naguhamaye kugira ngo ufashe nimba umpanura kwaho kawe nimba umpanura kubandanya niwe mugenzi wanyu mafisi kunda ndakubaha twacanye muri byinshi je nawe hariho abantu benshi batazi ibyo twacanye mu gihe nawe ariko ikintu cyose nugomba ndakubwiza ukuri bijya n'ishugwe Imana yaguheza gike icyo wamenya cyo nuko umenya yuko uzi yuko umugore wawe umukunda ntucike intege kuko ibyo abana b'abantu bakubwira kama mutonyi wayaguhanuye ngo umuhebe nta mpamvu yo guheba umukunzi wawe ashaka gufate nabi agufate neza hari umunsi noneho uzobona ihinduka kuri we amaze kubona yuko ibyo ariko arakora byose atanyungu bifise abona yuko ariko aragira iki araruhira ubusa yagufata nabi uzoguma yagufata neza nibwo nyene bro mutonyi wantaze kuguteranya n'umukunzi wawe ngo ni kubera ngo mama ngo nta kazi ufise ugituma ngo umugore wawe ngo bamuhoye mu mahoteli ijya n'ingenda muvano kugira ngo utandukane n'umugore wawe kandi nawe uramukunda kandi umukunda cyane ntaco wamuruta ndumva kubura mimi kubura Mihaye jewe nukuri notuma mbura ibi byose iyo nibi byose ubona izi ntebe zose notuma numva yuko bazitwaye bazivyo ko je mbura umugore wanje uzimena mire ibyo mwavanye kuba yaragize amahirwe yo kuronka akazi we ntukaronke nawe uje ushobora kukaronka nukuri ndizeye kandi kaje hazobona icyo ntikigucintegereyo ngo nuko ngo mutonyi wanje ngo yive ngo ambwiye ngo umugore wanje yamubonye aha icemeza yakuzana imbere y'amaso yo wakwamubonye mu hoteli iki na ikibazo rega nawambwira ko abibwirwa n'abantu mon frère ubwo n'ububeshe bw'abana b'abantu nejo bundi shaka ndakubwiza ukuri urugo iyo rumaze kujamwo abantu barenga batatu urugo ruba rusambutse urugo n'urw'abantu babiri niwamara kugenda urumva ivyo abo hanze bagenda baravugaho Mireye wawe ushobora kumugirira nabi cyangwa ukamutangaza ukamubura sinoguhanura nk'umuntu wimba jewe n'umugenzi wawe uhora wumvira mani nico gituma je ndagukunda yego umana umukunzi wawe uko ari kose naho iyo bagufata nk'imbwa ngo gusa ugumwereka uruki urukundo nawe nyene mu nyuma azogeraho abona yuko ivyo agukorera atari byiza yigarukana azorugira muza kugusaba imbabazi nk'umugabo wiwe ndagushimiye cyane Bob mu bagenzi fisi sanza ari wewe brother ikintu cyo no guhanura ngo uhebo umukunzi wa Mireye cibagire unagifute mu mutwe kuko Mireye n'uwawe ndamukunda ntahazoja je ndabizi impera n'imperuka Mireye yo gufata nabi canke ariki azopama n'umukunzi we wawe deja twara amasezerano deja gusambure kweli oya ico nikiba mani ndagushimiye cyane bro ntabwo gato mani sanzwe afise mape kandi n'amasambo nasa nkayageze ushobora ngira ngo kwisoza kazima mbonye umeze neza mbonye usa neza nubwo warahindutse ntiwahindutse cyane oya nibibazo hari gihe umuntu agira utubazo ugasanga ye twamusubije inyuma so bro reka ivyo nibibazo by'iwawe rekana n'ivyo bibazo by'iwawe ivyo navyo abandi baza bakubwiye bifate yuko utari kuravyumva witeho iby'umuryango wawe we wanje Chayituma wanda wewe reka aho ndabe nsingire kurake oya weraba cyangwa umerekeze oya wese noganda gusindikije umugenzi mwiza ntakibazo ibi byose nabikora kugira ngo nezereze umutima wanje kuko nivyo bihe nabona naringezemo ariko uko nabiziga siko nabisanze kuko mu ndoto zanje zari zo kubana n'umugabo ufite akazi mana kuko iwemeye ibi birambaho ariko reka nigire ku kazi Sheri, ufite
cya kibazo ugize ikibazo